Nitwa Ntunzwenayo Eloi, nkaba ndongoye uruganda Ruramba Steel, uruganda rusanzwe rufise ubuhinga n'ubushobozi bwo gukora ibikoresho vyo kubaka na cane cane amabati. Iki ciyumviro c'iri higanwa twagishizeho, twashatse kwifadikanya n'abarundi ndetse n'amakungu yose, igihe hari hatanguye urukino rw'umupira w'amaguru bita mondial. Twaravuze tuti reka twifatanye bagura ibikoresho vya Ruramba dushireho iri higanwa kugira nabo abazoshika ku nshuro ya nyuma ariyo finale tuzobahe agashimwe, bafatanye umunezero n'amakungu n'abarundi muri iyo higanwa rya Coupe du Monde. Haratanguye ijonjorora, abari bitabiriye ihiganwa saba mwashoboye kubona gusa uyu munsi, twari twaronse abantu benshi gose, ariko twaciye dushiramwo yuko haba ijonjorora, ariryo Radio Terimbere FM yadufashije gushika aho muri finale, kuko igene ryari ritunganijwe kwari uko kuva rigitangura habaho gucagura, guhitamwo nuwahe mugwi uzotwara igikombe. Aba rero mwashoboye kubona uyu munsi nibo bari bashoboye kuvuga izina ry'igihugu ryatwaye iki gikombe. Aba rero twari kumwe uyu munsi, twari gusozera kugira ngo turabe uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, kandi vyagenze neza rwose, turanabibashimira. Ico twashimye cyane nuko twasanze bose Ruramba Steel bayizi, iryo bati Ruramba bararizi. Ico twabasavye nuko bagiye kutubera abaserukizi mu burere barimwo, mu ntara barimwo. Rero twabasavye yuko Ruramba bayifata nk'iyabo, bayifata nk'uko ari umupartenere wabo, kandi nabo babitwemereye yuko bagiye kwamamaza iryo bati rya Ruramba Steel. Ico nobabwira ni kimwe si bibiri, ni uguhitamwo ibati Riramba ariryo Ruramba. Nitwa Kezakimana Aline, mvuka mu ntara ya Gitega yagutse, komine Nyabihanga, zone Mbogora n'umutumba wa Gihoma. Nkaba narose agashimwe je ku bwanje kandyoheye cyane, kangana n'amahera 250. Ku mwana nka jewe ibintu biryoshye cyane kandi n'ibyo gushima. Nuko nizeye umugore wanje nafana muri Coupe du Monde, hama nawe ntiwamara amazi. Ubwa mbere mbanja gushimira Deje wa Ruramba Steel yiyumviriye gutegura iri higanwa, nkashimira n'Imana yampaye uburyo bwo gushika ngaha. Hama ikindi noshimira Perezida wa Terimbere FM we yabaye umuhuza wacu. Ruramba Steel ni uruganda ruje rwakenyeye, bafise amabati meza cyane akomeye kandi atihuta kugwa ingese. Ngiye kwamamaza, nkore buri kintu cyose numva ashoboye mu buzima bw'iwanje kugira ngo imenyekane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Banyita Ishura Darasi, nkaba mu ntara ya Gitega ku mutumba Magarama aho bita mu Gahera. Nimva neza mfise envelope yemereye nk'iyi nayirose biciye mu higanwa twaciyemo, kugira ndayishikire yamvanye no kwiyumvira nakoresheje. Iyi envelope iraremereye cyane, ingana n'ibihumbi 200. Iyi envelope nayihawe na Ruramba Steel haserutse Deje wayo ariwe yayishikirije, biturutse kuri natomboje umugwi warangije muri finale mu gikombe cy'isi yose. Ngiye kwamamaza Ruramba Steel, ndayamamariza amabati yayo kuko wahuye na Ruramba ntarambirwa. Abakunze gukurikira amaradiyo ico babwira kwinjukira gukoresha ibati rya Ruramba Steel, ko ni bati riramba kandi rikomeye, ishobora kumara hagati y'imyaka 15 na 20 itaratoboka, kandi nubwo tubukisize nubwo tubufise plafo wiryamye imvura ikiragwa
ntubumva ko imvura iriko iragwa usumba no ufise plafond mu nzu kuko nibati rifise urikoze mu bukomezi buhambaye. Ndashimiye Ruramba Style yo yatumye shika ngaha nkatahukana n'akagashimwe, nkaca nshimira na Radio Tembere FM hamwe na Gitega Entertainment kuko nivyo vyaduhaye n'umwanya wo kugira twamamaze no gushima ivyo twarose. Kazina kanje nitwa Manirumva Beckett, nkava mu ntara yagutse ya Gitega, quartier Yoba, mutumba Yoba. Ndayumva neza, ndashima cyane bivuye kuvyo ntahora nitaho cyane mu kuja mihiganwa, nkashimira na Ruramba Style. Abana bayo wa gatatu akaganuke babashije kuba bampa kangana n'ibihumbi 150. Icyo nobabwira nuko boza barumviriza kuri radio kuko nta FM nini ishobora kurengana batavuze bati Ruramba Style babashe kuyagura kuko byo batiriri mu ntara zose z'u Burundi. Ndayemereye kuzoyifasha kuko akaganuke bampaye gatumye ishobora kuzobafasha cyane, nkorana umwete mwinshi cyane.